Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe nshuti banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nange Bunyoni hano kuri televiziyo yange ndetse nayo yanyu televiziyo imwe rudende ibashikiriza vyinshi cane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumviriza n'amakuru nkubwiriza cane ariko kuvugwa mu gisagara c'igihugu c'u Burundi cane mu mvo za politike mu bari ubutegetsi aho hose makugerera nkakubwira ibiriko birahavugwa nkubwire ko ibi bikuvugwa mu bihugu vy'abaturanyi ho nkubwira ibiri kuvugwa mu gihugu c'u Rwanda mu mvo za politiki nkakubwira ibiri kuvugwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo aho nkubwiriza ibiri kuvugwa mu migwano iri guhuza umutwe w'inyeshamba witwaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC nkubwira n'ibiri kuvugwa muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi hirya hino muri Afrika ndetse nkakubwira n'ibiri kuvugwa mu bihugu vy'ibiyaga binini. Wenyene nta kende uriko urasabwa, ico usabwa no gufyonda sabone kumanuka hasi ukajambo ko muduko kanditseho sabone ugafyonda ko ibyo wamara kubikora ukomeza uradusangiza n'ibitekerezo kugira ngo tuge turabana 5 kuri 5 n'amakuru agiye atandukanye nkubwiriza nyene y'ibiri kuvugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ndetse no mu gihugu c'u Burundi. Gusa amakuru naguteguriye ngomba kugushikiriza n'amakuru adushitse aka kanya ariko kuvuga ko ngo Rumonge umusozi wururutse uhitana umuntu abakomeretse n'imiryango amajana yataye izabo, umutumba wose wururutse uhitana ubuzima bw'umwana umwe, abanyagihugu bo muri ako gace bari mu mwiheburo. Iryo bara ryabereye muri zone Gitaza muri komine Muhuta intara ya Rumonge ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Mu ntwaro basaba ifashanyo yihuta nayo umuhinga mu vyo gukinga ibiza n'isibe uvuga ko ico gice kitari ico kubamwo. Ibindi vyose ndaza kubikugezaho mw'idonido y'amakuru naguteguriye, ibindi bikuye mw'ifunyafunyo amakuru naguteguriye agiye kwibanda ko rongera nkubwirize yuko nanone mugina abantu batari munsi ya 2 barafiriye mu mvura y'igihuhusi. Imvura nyinshi yaraguye muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi kuva mu ndwi iheze. Mu ntwaro muri komine bamenyesha ko hari abantu 2 bapfuye n'abandi benshi barakomeretse. Hari kandi amazu ashikijana n'amahegitare amajana y'imirima yononekaye. Abanyagihugu basaba gufashwa byinshi cyane ndaza kubikugezaho mw'idonido y'amakuru naguteguriye. Ndavyumva iwawe ashobora kuba ari gitondo sata cyangwa se kigoroba ariko ndiko ndagusaba gufata iminota yawe itarenze 10 cyangwa 15 gusa ngo wumvirize vyinshi amatwi yawe atigeze yumviriza. Ndakugezaho kandi n'inkuru iteye agahinda, inkuru ibabaje cyane ibiri kuvugwa hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni mw'idonido y'amakuru naguteguriye. Reka nongere nkuramutse iteka n'umunezero mwifurize amakuru y'Imana. Reka idonido y'amakuru naguteguriye mbere yuko nkubwira ibiriko biravugwa hano iwacu i Burundi bikomeye cyane. Banze nkubwire ko Mugina abantu batari munsi ya 2 barapfiriye mu mvura y'igihuhusi. Imvura nyinshi yaraguye muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi kuva mu ndwi iheze. Mu ntwaro muri yo komine baramenyesha ko hari abantu 2 bapfuye n'abandi benshi barakomeretse. Hari kandi amazu ashika 100 n'amahegitare amajana y'imirima yononekaye. Abanyagihugu barasaba gufashwa. Ibice vyakozwe ko cane ni imitumba ya Nyempundu, Nyakamarabo na Kagurutsi kubw'abanyagihugu. Izi indwi 2 ibice vyacu vyaraguwemo imvura nyinshi, abantu bari barapfuye abandi 12 barakomereka. Twaharuye amazu arenga 100 n'imirima nyinshi yononekaye. Niko abanyagihugu biganana umwiheburo. Intwaro isigura ko isi yatwaye amazu yose ararengwa
kuba yabamwo bituma abantu babiri bapfa 12 nabo barakomereka. Imirima yononekaye igizwe ahanini n'ibiterwa vy'ibiharage, imirima y'ibitoke n'imyumbati, niko intwaro ibandanya isigura. Ku kibazo cy'abanyagihugu basaba imfashanyo mu ntwaro bamenyesha ko ikenewe ariko ko ico kibazo cyashikanwe kubabakurira. Twaratanze icegeranyo, abakozweho ahanini bakeneye aho baryama, ivyo kwifubika, ibifungurwa, imiti hamwe n'ibikoresho vyo mu nzu bitomorwa n'intwaro. Si ivyo ngivyo gusa ariko Rumongo umugabo w'imyaka 60 yarishwe. Ikiziga ca Bernard Harushimana w'imyaka ishika 60 caratowe mu mpera z'inyuma y'umutaga wo muri uyu wa gatandatu mu mutumba wa Rukana ya kabiri muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke, uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Uburyo yishwemo n'icatumye yicwa ntikiramenyekana. Abantu bane bikekwa ko barahagaritswe kubw'abatohoza ariko arakora. Ico kiziga catowe ku gacimbiri Mbanzamuha kubw'ababibonye. Umuryango wo Mutama urarindiriye ko atahuka kubw'umugoroba wo ku musi wa gatanu urabura. Kuri uyu wa gatandatu abana biwe n'ababanyi babo baciye batangura kumurondera bamutoye yafuye, niko amasoko yacu aho ngaho abivuga. Ikiziga kiriko amaraso cari gifise ibikomere mu mutwe, icemeza ko yagandaguwe nk'uko vyongerwa ko nabo mu muryango wiwe. Ku musi wa gatandatu mw'ijoro Bernard Harushimana yari yataramye na bagenzi biwe basangira urukanywa mu kirabo kiri hafi yaho ikiziga ciwe catowe. Intwaro muri komine iremeza ayo makuru, igatomora ko igipolisi kiriko kirakora amatohoza kugira ngo hamenyekane uburyo imvo, hamenyekane abishe uwo Mutama. Abantu bane bakekwa ko baramaze guhagarikwa. Uwo yishwe yari afise abana 9. Ikiziga ciwe cahambwe uwo munsi nyene imbere y'umuryango wiwe. Ababanyi n'abajejwe intwaro ku mutumba kuva muri Nzero uyu mwaka 2024 ibiziga bishika 30 biramaze gutorwa mu ntara ya Cibitoke kubw'ibiharuro vy'abatohoza amakuru bacu. Ni byinshi cyane nyene biriko biragenda biraba hirya no hino mu gihugu cacu, cyane cyane mu bice bigiye ko bitandukanye vya hano iwacu i Burundi, nkaho muri Rumonge umusozi warurutse uhitana umuntu, abakomeretse n'imirongo amajana yataye izabo. Umutumba wose wurutse uhitana ubuzima bw'umwana umwe. Abanyagihugu bo muri ako gace bari mu mwiheburo. Iryo bara ryabereye muri zone Gitaza muri komine Muhuta, intara ya Rumonge, ubumanuko bushira uburengero Burundi. Mu ntwaro basaba ifashanyo yihuta nayo umuhinga mu vyo gukinga ibiza n'ibisibe uvuga ko ico gice kitari ico kubamwo. Mw'ijoro ryo kwa 19 ndamukiza 2024 umusozi warurutse ku mutumba Gabaniro zone Gitaza muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge. Umwana umwe yarafuye, abandi bane barakomereka. Abantu 2,245 bo mu miryango 197 ntigira aho ikika umusaya. Ibintu n'inyubakwa vyarononekaye nivyo vyahitanywe nuko kwiruka ku musozi. Ni byinshi cyane biriko birabandongera ngaruka no mu mvo za politike. Mubwire ko Generale Neva Evariste Ndayishimiye ariwe urongoye igihugu cacu c'u Burundi yoba ageramiwe cyane. Ni byinshi cyane ndi kukubwira gusa amakuru aducitseho aka kanya, tukaba tutarabasha gutohoza neza icoba kiri gutuma ageramiwe ndetse n'icoba kiri gutuma bariko baramutera ubwoba, ariko ibi ngibi bikaba bituruka
ku mubano afitanye na perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gihugu c'abaturanyi, aho cane cane baba bavuga ko ngo umubano afitanye na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi waba usanga umubano nibura wagaragaye ku bwaba mu mbuto ndetse n'abandi ba perezida bari bayoboranye ico gihe. Ibiro bikaba bikomeye cyane, bikaba biri kuvuga ko uyu generale Evariste Ndayishimiye yaba ariko arashinjwa amakosa akomeye cyane, ndetse ibi ngibi bikaba vyomuviramo kuba yananyuruzwa. Byinshi cyane ndajya ngenda mbikugarukiraho mu makuru niko naguteguriye, nawe nyene ukomeze urabane natwe kandi nkomeza gusaba gufyonda sabone, kumanuka hasi ku kajambo k'umutwe kanditseho sabone ugafyonda ko, wamara gufyonda sabone ugakomeza uradusangiza n'ibitekerezo kandi wibuka kuradusharingira n'inkuru zacu kugira ngo zibashe kugera ku bandi bazikenewe. Amakuru yacu naguteguriye nakagaruka kuri mikoro nge uba uri kumviriza ndi Bunyoni.